Hello bakunzi ba Siren Vibes, abakunzi ba Lumitel, abakunzi ba Lumiloto, nizere ko mumeze neza aho muri muguwe neza. Bien sûr ko muko murakina Lumiloto, atari ko barakina neza, nibaza ko mudakunda amahera vraiment ko nkaje nkina tous les jours imisi yose. Rero musi ngabanye natsinze nibuze vuga gusa ndababwiye cyangwa sinababwiye ko je n'umwana mwiza ngenda partage inkuru nziza zose ndazironse. Anyway, uno musi ndi muri Lumitel kandi inshuro ya kane no musi baza ko kugira mubone ama preuve ko ibintu bya Lumiloto ari ivyukuri ari bitari ivyukubesha atari ibintu vy'ama scam nkuko babivuga. Uno musi nganiriza umuntu yashoye gutsindira amafaranga agera ku 700 yakinije 500 francs bu yakinije kandi asubira yakinije 500 francs bu atsindira 700,000 ni lucky day ku bantu badukurikiranye. Reka ndamwakira hama atubwire ukuntu yabigenje, atubwire motivation hano zavuye kugira ngo nawe birashaka kwa motivera mu bwahano muri. Reka ndabakira mu kiganiro cyacu cha Siren Vibes na Lumiloto. Umeze neza mushinga nawe? Murakoze cyane kuwakira, meze neza. Yego. Ku mazina mwangwitwa gute? Je nitwa Ntirande Kuratieri. Nkaba mvuka mu ntara ya Kayanza, komine Gatara, mutumba Ruhengeri n'agacimbiri n'Uruhengeri. Ariko ubu sanzwe mba mu Gatunguru. Nagenda kubaza ko uvuye mu Kayanza uje gutora 700. Ayamvuye mu Gatunguru niho nje mba. Ego uri mumwe mu batsindiye amafaranga ya Lumiloto. Uwo tubwira ukuntu wowe waramenye Lumiloto? Jewe Lumiloto mu kuyimenya nabonye ubutumwa buva muri Lumitel. Akamesaje nkuko tusanzwe turonka imesaje ziva muri Lumitel. Bavuga yuko hariho urukino ruri ku rubuga bita Lumiloto ushoboye gusheta amafaranga 500 ugatsindira miliyoni 50. Candakina maze gukina niho nagira amahigwe zambona ndashizeho 500 natsindiye ibihumbi 700 nibo babimpaye. Ubu muri kano kanya umeze gute kubugira utahani inoti ya 700 kandi wakinishije inoti 500 yonyene? Ubu ndanezerewe cyane kuba nkinishije amahera 500 nkaronka ibihumbi 700 numva nezerewe gose. Wowe warakinye inshuro zingana ushoye gutsinda? Ndakinye inshuro imwe yonyene. Inshuro imwe gusa? Imwe gusa amahera mba ndayatsindiye. Ukibona kada ka message shaka kutubwira ukuntu ahantu wari wicaye ukuntu waciye ubigenza? Ya muri uwo mwanya nkibona ko ka message naje n'abantu banyegereye baratangaye ko narerekanye nyene umunezero mwinshi. Ndatamba narahantu nyene ndiko ndakorera ndagenda nderekana n'umugore tiraba amahera nsindiye mbere nawe naranatangara. Bisaba ko ufise umugore none ayo mafaranga mu 700 watsindiye ugiye kuyakoresha ko objective canke icifuzo cyane muto no kugira babashe gufasha abarundi kugira bashe kwiteza imbere. Ayo mafaranga uyaronse hagira akantu kumugambo yakoza niho mugambo ugiye kuyakoza ayo mahera. Okay, amafaranga umugambi wa mbere ngiye kuyakoresha aya nzoyafashisha umuryango. Kurumva ko sanzwe ntunze umuryango, no kuvuga nzafashisha umuryango. Ikigira kabiri nzoguma nongera ngura andi matike kugira ndayo ko noronka amahirwe yo gutsindira miliyoni 50. Ushaka gutsindira miliyoni 50? Ko kanzozitsindira ko naramutse shise muri Lumitel. Ko aramutse ushaka bagutsindira miliyoni 50. Ubu amanyondugiro kuri migambi yo gufasha umuryango haramutse utsindira 50 aho zocubigenza gute? No kuvuga nk'ubu nkaje nk'utsinde nk'izo miliyoni 50. Ikintu cyambere no gukora no Bujumbura abana ko abantu babayeho usanga bapanze. Urapanze kandi? Ndapanze no shugura inzu. Wachugura inzu? Ukabura ateye imbere. Niki wobwira abantu bubumvise Lumiloto canke batayize ashaka ko barabise ngo bagasaba kayisuzwa ntibaye hagaciro canke bagati bana bana ko barabesha cyangwa kuturya amahera gusa. Niki kintu wabwira nk'umwe mu bamaze gutsindira amahera? Nkaje nk'ikintu nyamukuru no babwira ku bantu bumviye Lumiloto mugaba batarayikina canke abayikina bamaze kuba bihebeye babona baguma batsinda badatsinda. No babwira bakomeze gukina kugira bagwiza amahirwe yo gutsinda kuko ni urukino atari rw'amanyovuga rw'amanyanga ahubwo rw'amahirwe. Ego reka tugushimisha nibanze ko abantu bakurikiranye iganiro kandi basanzwe baba bafite Lumiloto babonye ko bikunda gushaka gutsinda, bikunda ko takushaka gutana inoti niniya ukoresha amafaranga make kandi atari ubeshe. Reka ndagushimire gose. Ko murakoze cyane. Wandanye ukina mugabo? Yego. Ntuzobihe? Oya sinzobihe. Shaka ikindi uteranambira kugira nateguye ko nzokina gushika kuri finale. Gushika bavyugaye. Sawa.
kuzoga amafaranga agira kuri mwe nande bukinisha kandi aya muri abatsindiye ego reka ndagushimire cyane murakoze cyane ndabashimye mwese mwaravye kino kiganiro nizere ko abantu mwese muravye bon je nifuza ko mwese mwotsinda kandi nifuza ko mutembere byavuye kuri ishene yacu byo turyohera rero mugende mukine na amafaranga 500 francs bu koresha soit application ya Lumitel cyangwa ugakoresha ugafunda kuri akanyenyeri amajana 777 akadirisha étoile 777 dièse hama gashobora guhitamwo soit lucky day soit lucky plus canke lucky power hama nimwatsinda muranye bakoreje nababwiye inkuru sivyo none merci beaucoup à vous ndiko ndakina Lumiloto biroroshe gukina biroroshe gutsinda Lumiloto ni gisata ca tombola ca Lumitel kigizwe n'imikino 3 umukino wa mbere Lucky Plus umwanya wo kumenyeshereza ko ibiharuro vyatsinze ni iminota 30 nyuma yuko muhejeje gukina mushobora gutsinda gushika ku ncuro ibihumbi 200 zayo mwakinishije umukino wa kabiri Lucky Day umwanya wo kumenyeshereza ko ibiharuro vyatsinze ni iminsi yose kuva isaha 12 gushika isaha 12 n'inusu z'umuhingamo mushobora gutsindira gushika ku ncuro 1400 zayo mwakinishije umukino wa gatatu Lucky Power umwanya wo kumenyeshereza aho ibiharuro vyatsinze ni kuwa kabiri no kuwa gatanu kuva isaha 10:30 gushika isaha 11 z'umuhingamo ikibiriraho ku rubuga rwa Facebook rwa Lumitel mushobora gutsinda gushika ku mafaranga imiliyoni 50 mu gukina fyonda akanyenyeri indwi akadirisha mushobora kandi gutereshaja application ya Lumiloto kuri Google Play